Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika ndanabipfuriza kandi umwaka mwiza w'ibihumbi 2023 uzobabere uw'amata n'ubuki. Amakuru yacu reka tuyahere ku mugabane wa Afrika duhereye muri Afrika y'Epfo aho igiti gica abantu bahitanywe n'ikimodoka gitwara essence caturitse kigeze ku bantu 34 abo barimo 10 bari mu bakozi bitaho amagara y'abantu. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Ico kimodoka cari gitwaye isansi igihe cafatirwa ku kiraro kigufi bigatuma caka umuriro mu gisagara ca Botsburg. Igihe abajejwe kuzimya umuriro bari mu gikorwa cyo gutabara, ico kimodoka caciye giturika nk'uko bitangazwa n'abatetsi bajejwe gutabara mu buryo bwihutirwa. Umuriro wavuye kuri iryo sanganya urasambuye kandi ibitaro vyitwa Tambo Memorial Hospital biri ku birometero 100 zahabereye iryo sanganya. Bamwe mu bakozi bo muri ivyo bitaro bariko bitegurira gutahuka mu gihe abandi bariko baratonda ku mirimo yabo. Turetse abantu bahasize ubuzima n'abahakomerekeye, igice c'ivyo bitaro kivurirwamwo abantu mu buryo bwihutirwa carononekaye cyane nk'uko bitangazwa n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Joe Fahla. Abantu bashika 321 barakomeretse batwarwa muri ivyo bitaro mu gihe abandi batwawe mu bindi bitaro vyo mu gisagara ca Johannesburg. Mu bandi bantu bakomeretse harimo abanyagihugu bari baje kuraba iyo sanganya. Frederic Nkundikije urakenuye tuve ngaho muri Afrika y'Epfo tuja muri Senegal aho sentare yaciriye abadepite babiri mu nyororo w'amezi 6 umwe wese bazira ko bakutiye mugenzi wabo w'umupasoni mu nama nshingamateka. Thomas Kamirindi wakubiswe ninde hanyuma yaziziki. Itariki ya mbere y'ukwezi gushize inteko ishinga amategeko ya Senegal yari mu mpaka ku ngengo y'imari ya leta. Depite Ami Ndiaye Nyibi wo mu ishyaka rya President Macky Sall ryitwa Benobok Yakar yanenze ibitekerezo bya mugenzi we Massata Samba wo mu ishyaka ritavuga rumwe na guverinoma ryitwa PUR. Uyu byaramurakaje asanga Ndiaye Nyibi wari utwite aho yari yicaye maze amukubita urushyi. Ndiaye Nyibi nawe yafashe intebe arayimutera. Undi mudepite Amadou Niang nawe wo mu ishyaka PUR yafashe Ndiaye Nyibi amukubita hasi aramutsikamira. Inteko ishinga amategeko ihinduka kaduruvayo kandi byose byahitaga kuri televiziyo maze bikubita inkuba mu baturage. Uyu munsi rero urukiko rwakatiye igifungo cy'amezi 6 ba depite Massata Samba na Amadou Niang buri wese n'impozamarira y'amafaranga miliyoni 5 y'amasefa ni nk'amadolari 11,960 buri wese bagomba guha depite kazi Ami Ndiaye Nyibi. Thomas ucobandaniriza kuyuburusiya na Ukraine aho Uburusiya bwaraye burungitse utudege tw'intambara tutagira abadereva drone mu gifaransa. Utwo tudege turituritsa kandi twari twinshi cyane twiturikirije ku murwa mukuru wa Ukraine Kiev. Byari ijoro rya gatatu ryikurikiranyije Uburusiya burasa urubura rw'ibisasu bya missile na za drone muri Ukraine. Ukraine ivuga ko Uburusiya bwaraye burashe drone byibura 40 i Kiev ubwaho honyine gusa mu ijoro ryakeye, ariko nanone ikemeza ko zose nayo yazirasiye mu kirere zishwanyagurika zitaragera ku butaka. Meya wa Kiev Vitali Klitschko yatangaje ko umuntu umwe umusore w'imyaka 19 yabikomerekeyemo azize ibimanyu byimwe muri izo drone byamugwiririye, ubu ari mu bitaro. Klitschko avuga kandi ko ibindi bimanyu bya za drone zindi byangije ibikorwa remezo by'amashanyarazi mu murwa mukuru ariko ko barimo babisana. Kuva mu kwezi kwa 10 gushize Uburusiya bwibasiye cyane ibigo bitanga umuriro n'amazi. Ukraine ibyita iterabwoba rigamije guhungabanya abaturage muri iki gihe cy'ubutita. Usibye Kiev, Uburusiya bwarashe za drone, missile n'ibindi bisasu biremereye no mu bindi bice bitandukanye bya Ukraine byakomerekeje abantu 5 mu mujyi wa Kherson mu majyepfo y'igihugu nk'uko guverineri waho Yaroslav Yanushevich yabitangaje. Thomas urakenuye turaza kongera handi hato tubwira ivyakorera yadutse muri Malawi ariko imbere yaho mugezi wacu Frederic Nkundikije aradushikana muri Tunisia aho imodoka n'amabisi bitwara abantu n'ibintu ku murwa mukuru Tunisia bitakoze. Nyuma yaho abakozi bakorera muri ivyo bisata bagararije akazi aradusigurira igituma bagiye muri yegeregere.
abo bakozi bavuga ko batararonswa imishahara n'utundi duhembo bafitiwe. Iryo hagarika ry'akazi riri mu bintu vyerekana ikibazo c'ubukene bw'amafaranga kirangwa mu masosiyete y'abigenga ageze ahamanuka. Ni mu gihe na leta ya Perezida Kais Saied iri mu bukene ntangere bw'amafaranga. Ishirahamwe ry'abakozi yatunganije iyo myiyerekano ririko ryamiriza imishahara hamwe n'utundi duhembo bitaratangwa nk'uko vyashikirijwe n'umuvugizi waryo Hayat Chamturi. Iryo shirahamwe rihurikiyemwo n'abakozi umuriyoni yatanze uburenganzira bwo kugarariza akazi mu gihe c'imisi 2 mu bisata vyo gutwara abantu n'ibintu mu kirere, ku butaka hamwe no mw'ibahari mu ntumbero yo kuyamiriza leta barega ko ititayeho amashirahamwe yigenga. Frederic Nkundikije. Leta ya Botswana yasohoye umutahe wo guhagarika Ian Khama yahoze ari umukuru w'igihugu, uwo yagirizwa kuba atuze ibigwanisho bicira umuriro mu buryo butemewe n'amategeko. Turacari kumwe na Frederic Nkundikije. Uwahoze ari Perezida Khama muri iki gihe aba mu gihugu ca Afrika y'Epfo arahakana ivyo birego yagirizwa nk'uko bitangazwa n'umushikirizamanza amuburanira. Ivyo vyaha yagirizwa vyashikirijwe mu kwezi kwa 4 mwaka uheze. Sentare mu gihugu ca Botswana yasohoye umutahe wo kumuhagarika kw'igenekezo rya 29 y'ukwezi kwa 12 kurangiye. Yamara gushika ubu ntararenguka imbere ya sentare. Haraheze igihe kingana n'umwaka Khama agiye kuba muri Afrika y'Epfo. Ni nyuma yaho tanguriye icuka kibi hagati yiwe na Perezida Mokgweetsi Masisi yari yitoreye ubwiwe ngo abe ari we amusubirira. Khama avuga ko atacana kimwe yakoze, ko umugambi wo kumwagiriza ivyaha no kumuhagarika biri mu ntumbero ya Perezida Masisi yo kumudodobereza mu iki gihe amatora atekanijwe mu 2024 yegereje. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya n'amakuru y'ijyanino kw'isi ya nkuru yakorera muri Malawi nabimereye handi hato amashure yamgaye muri ico gihugu ca Malawi kwera ico kiza. Thomas Kamirindi nivyagarutse kutubwira. Amashuri yagombaga gutangira ejo kuwa kabiri nyuma y'ikiruhuko cy'ubunani muri Malawi, ariko guverinoma yafashe icyemezo cyo kuyafunga kugera igihe izatangira indi tariki yo gutangira, by'umwihariko mu miji ibiri minini y'igihugu, Lilongwe umurwa mukuru wa politiki na Blantyre umurwa mukuru w'ubukungu. Kolera yatangiye mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize muri Malawi. Kugeza ubu imaze guhitana abantu bagera kuri 600, naho abayanduye bararenga 18,000. Kandi riyongera cyane muri iyi minsi nk'uko Minisitiri w'Ubuzima umutegarugori Kumbize Chiponda abisobanura mu itangazo yashyize ahagaragara. Si Malawi yonyine ariko irimo kolera. OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ivuga ko byibura ibihugu 30 ku isi bifite iyo ndwara kuva mu mwaka urangiye w'2022. None leta y'u Burundi nayo yatangaje ko kolera naho ihari. Thomas Kamirindi urakoze. Ivyo leta y'u Burundi yatangaje n'abanyagihugu bari mu burere bwugarijwe na kolera turaza kubashikiriza mu gice ca kabiri cano makuru. Ariko imbere yuko tukibashikiriza tubanze dushimira abahejeje kutubwira amakuru agezweho hirya no kw'isi. Mwabumvise yari Thomas Kamirindi na Frederic Nkundikije. Ayo batubwira n'ayandi bashobora mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse yacu ya YouTube, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga binini tuyugururira mu gisata c'amagara y'abantu mu gihugu c'u Burundi. Leta y'ico gihugu imaze kwemeza ko umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ugeramiwe n'ikiza c'ingwara ya kolera mu ntara ya Cibitoke, naho nyene ico kiza ciribonekezayo. Mugenzi wacu rero Jurika neza akora mu biro vyacu i Nairobi muri Kenya yaduteguriye inkuru irambuye. Mwitangazo yasohoye kuri w'Imana mu ijoro niho umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi muganga Sivinze Imana yemeza ko ubu ingwara ya kolera ifatwa nk'ikiza mu karere k'ubuvuzi ko mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no hagati muri ico gisagara. Ku murango uwo mupfasoni yari kumwe n'abandi bakozi b'umushikiranganji bwiwe, abajejwe intwaro, abakorera bucake batwahuje Burundi hamwe n'userukira igisata ca ONU cita amagara y'abantu OMS bari biriwe muri zone Kinama muri komine Ntahangwa mu buraruko bw'ico gisagara kwirabira ko ibintu vyifashe.
Kwigenekerezo rya 30 Kigarama umwaka wa 2022 ivuriro ryo mu Kinama ryitwa Michel mu karere k'ubuvuzi k'uburaruko bw'igisagara ca Bujumbura ryarakiriye abantu 9 bafite ibimenyetso by'ikiza ca kolera. Bukeye igenekerezo rya 31 hariyongeye ko abagwayi babiri. Twomenyesha kandi ko hari uwundi murwayi yabonetse kwibarabara rya 200 inomero 28 muri zone ya Buyenzi akaba yanduye avuye gusuhuza umwe mu bagwayi bo mu Kinama. Ibipimo byakozwe byagaragaje ko abo bantu bagwaye koko ikiza ca kolera. Kuri uyu munsi igenekerezo rya mbere nzero umwaka wa 2023 icegeranyo dufise c'abagwariye mu kigo kivura kolera mu bitaro Prince Jean Charles bakaba ari abantu 5, indwi nabo bakaba bakize batashe mu mihani wabo. Turatangaje rero ko ikiza ca kolera cateye mu burere bw'ubuvuzi bw'uburaruko no hagati mu gisagara ca Bujumbura. Kuko umushikiranganji Nzeyimana imvura y'umurengera imaze imisi igwe Bujumbura igatuma ubwiherero mu mazu menshi bwuzura bugasebura niyo yatumye ico kiza. Twagira tumenyeshe ko iki kiza cateye bivuye ahanini ku mvura nyinshi yaguye mu gisagara ca Bujumbura n'imicungararo yaco mu ndwi yo kuva igenekerezo rya 2026 gushika igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka wa 2022 yatumye haba imyuzurira mu mazu maze utuzu twasugumwe tukuzura. Bamwe mu banyagihugu b'i Bujumbura baganiriye n'ijwi rya Amerika ariko batashimye ko mwidondoro n'amajwi yabo bija habona. Batubwiye yuko hari abantu babiri bashobora kuba bahitanywe n'iyo ngwara. Abo mu Kinama batumenyesheje yuko abamaze kwandura muri rusangi ari 17. Turetse Bujumbura no muri komine Rugombo mu ntara y'Ibitoke haravugwa kolera. Abangamiwe kurusha handi muri iyo ntara y'uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi ni mu gace ka Mparambo ya mbere. Abanyagihugu baho baganiriye n'ijwi rya Amerika batubwiye ko hanini ubukene bw'amazi ari yo ntandaro y'iyo ngwara. Bavoma amazi y'uruzi Nyakagunda bakayakoresha mu kwikenura mu mirimo yose. Iyo kolera ikintu bivako ni sukurike hamwe tukabora n'amazi meza hamwe twagera guca amabomba tugasanga amazi ntayo tuza kuvoma ibyo tubonye nyene uravye n'amaresitora ukaraba n'amakabare kucara n'ibibide bitaroze neza. Ayo mazi yandi ya Nyakagunda benshi ntabwo twoca tugira umwanya wo kubanza kuyateka kuko aho yateretse umwana araza akaca hita yora akanywa utararinda kuyateka kandi nta nubwo no kwemeza ko benshi barinda kuyateka. So rero ndumva ko kenshi kunze guturuka kubera ko tubura amazi. Davis Manirakiza n'umukuru w'umutumba wa Mparambo ya mbere avuga ko ariko akorwa isekeza mu banyagihugu kugira bamenye uko bitwararika isuku n'utuzu twasugumwe. Bivanye nuko usanga mu bene igihugu nubwo tubahimiriza kuyateka bivanye n'ubukene usanga bamwe bayanywa uko nyene ugasanga kubariza kuyateka ugasanga ntavyo bakora. Twarakoresheje ingufu zidasanzwe turakoresha ihimiriza ryo kwigisha isuku n'isukura bijanye n'utuzu twasuguma nuko dukoresha ico tugenewe twongera turigisha abene igihugu gukoresha amazi abanje kuyateka. Turetse n'ico twarafashijwe n'aba baganga batagira imbibe babita Médecins Sans Frontières barafashije cyane mwihimiriza barakoresha ingufu zidasanzwe na Croix Rouge yongera afasha mu kuturonsa amazi kugira ngo iryo suku ikwire mu bene igihugu baronka amazi yo kunywa meza. Mani yakiza twara Mparambo ya mbere yahamagarira gisata kijejwe gutanga amazi kwitwararika cyane. Tusaba leta yuko tutokwama kwibuka kubogora twamaze gusesa yuko kwitwararika abene igihugu turonsa amazi meza na cyane cyane nkaraye nk'ishira mu rya Regideso ikikubitagaje kugira ngo amazi yame mu bene igihugu. Muri zindwi ziheze y'abantu bagera kuri 15 ni bamaze kwakirwa mu kigo kijejwe kuvura kolera mu Rugombo nk'uko abajejwe intwaro bavyemerera rya Amerika. Mugabo aho bushikiranganji ntiburavuga ko iyo ngwara ifatwa nk'ikiza. Mu Burundi uko umwaka utashe ahatari hake mu gihugu cyane mu bisagara bibamwe abantu benshi harakunda kwaduka ingwara ya kolera. Eroge Urikaneza ijwi rya Amerika.
Eloge Wirikaneza turagukengurukiye kuri iyo nkuru nari nabice rero ku masonga nkitangura intambara ikomeye irabandanya hagati y'abarwanyi ba M23 n'ingabo za Congo FARDC mu mfunyapfunyo ni muri groupement ya Bishisha mu duce twabwiza na Kitogo aho intambara yakaze cyane yatanguye ejo kwa Mungu mu kanya navuganye na mugenzanje Jimmy Shukrani ndamubaza uko biriwe muri aya masaha tuvugana igisirikare cya Congo FARDC cyatangaje ko cyabashije kwica abarwanyi b'umutwe wa 23 bagera kuri 25 ariko ku ruhande rwa M23 bo bagahakana bavuga yuko nta barwanyi babo bigeze bapfa ko ahubwo M23 rero yishe abasirikare bagera kuri 12 b'ingabo za Congo FARDC kuko muri iyo mirwano M23 yo ku ruhande rwayitangaza yuko hariho abarwanyi bagera ku 8 bafashwe baturutse mu mitwe ya Pariko, FDLR, APCLS ndetse na Nyatura. M23 yo Diane igatangaza yuko itarwana na FARDC gusa ahubwo ko ikomeje kugenda irwana n'indi mitwe yitwaje intwari ikorera muri utwo duce kuko ku byerekeranye abarwanyi baba bavuye n'iyo mirwano kuri uyu guturuka mu gitondo cya kare cyo kuri wa mbere igisirikare cya Congo cyari cyatangaje ko cyishemo n'umuzungu byakekwaga yuko nayo yafashaga M23 ariko ubwo navuganye n'umuvugizi wa M23 bya politike yambwiye ko uwo muzungu wavuye mu mirwano ari mu mercenaire wari uri ku ruhande rw'ingabo za Congo FARDC Lawrence Kanyiko akavuga yuko FARDC ikomeje kugenda ikoresha inzira zose zishoboka kugira ngo ibashe kurwanya 23 nubwo ku bijyanye n'iby'umuvugizi wa 23 bitarimo guhira FARDC ariko ku ruhande rwa FARDC yavuze ko ihagaze neza ko navuganye na Mjiki Kayiko umuvugizi wa FARDC hano muri Kivu ya Ruguru nawe ambwira yuko ingabo za Congo FARDC arizo zikomeje kugaba ibitero ku barwanyi ba M23 mu duce twa Sheferi ya Bwito aho ni muri groupement ya Bishusha muri territoire ya Rukana. Hanyuma abagwanyi ba M23 ratubwiye ko bavugwa ko ari 25 bagwe ku rugamba aba FARDC 8 abanyagihugu bo harabo baramenyekana amaze guhitanwa n'izo ngwano zongeye kwaduka. Ku banyagihugu nabashije kuvugana n'umuyobozi wa societe civile muri Sheferi ya Bishusha nariho harimo mu duce twa Bwisha